ko ariko baradukurikira turi kumwe na Kasaba Nestor umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu bijejwe iby'imibano imico kama na politike. Kasaba Nestor warakunda gukina umupira mu buto bwawe, watanguye kuwukina mu mwaka wa ryari igihe uvuga ati niho natanguye gukina umupira? Sinovuga ngo nawutanguye ryari canke nawuhejeje ryari. Umupira nawutanguye tukiri twawukina buri munsi, yari nka rasiyo. Tuvuye ku ishure twaca dukina imbere y'inzu. Tugiye muri segondere na hene abo bafurera barashira imbere cyane umupira, kandi ico kintu caramfashije cyane mu buzima no muri ibi byo kumwishure. Jewe nakinya umupira nkabira icuya nkagira siporo, ivyo niga mu minota 30 canke 20 ngira iyo ntagize siporo no vyiga amasaha. Yego, umutwe nshika wugurutse ngakanya. Nico gituma siporo yangiriye akamaro kenshi, kandi ikindi yaratumye menyana n'abantu benshi muri iki gihugu n'abandi no hanze. mbega nico gihe wakina ubwoko bwose bw'imipira canke bw'inkino, canke wari ufise urukino wumva ko rukubangukira kandi ari gukunda cyane? Urukino jewe rumbangukira wari umukino w'umupira w'amaguru, kandi n'umutama wanje ya papa yara umuntu akina umupira cyane abamuzi. Wakunda gukina ku nimero zingahe? Jewe nakina imbere kuri nimero 7, mugabo hariho igihe bashobora kubushira kuri nimero 9, bashobora kubushira kuri nimero 10, byavana aho ngiye muri dinamike, kuko hari abandi nakina kuri nimero 7. Ngiye ndi nko mu kibimba mu yandi mashure, kuko nasanga sukuvuga ngo nukwishima, nasanga mfise kubarusha gatoyi, nkaba ndi nka kapiteni canke nije nababwiye nti tugende tukina gutya, naca ngenda nimero 10 kugira ngo nkine n'aba distributeur hagati, hanyuma nsinde mvuye hagati. Warakinye, urakina mu mashure, urakina no muhira, woba wibuka nk'umwaka uvuga ati uyu mwaka niho ninjiriye mu mugwi uzwi nk'uko tuzi imigwi ya Bumamuru? Mwaka ninjiye mu uzwi muri nagiye mu 74 na 5 niho natangura junior wa Burundi Sport Dynamique. Aho naho twagirira imyimenyerezo kwigisha umupira hajya ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Ngagara, ikartie ya kabiri, hajya kuri Ecole Protestante nyene nakubwira hajya ruguru ya Hope. Niho twagirira. Ngo warashobora gukina inkino nyinshi muri weekend imwe, byo bari byo? Ego. Tubwire, ashobora gukina inkino nka zingahe, ukazikina he na hehe? Narashobora, urabona nko narashobora kuba nkina muri junior mu gitondo saa 8, ko bari babankene ngakina muri B. Hariho ama equipe apana ubu, haba junior, B na A. Junior yari mu gitondo, hagacaba B yaba saa 8, hakacaba A ku mugoroba, sitari saa 2 gushika saa 4 cyangwa saa 4 gushika saa 5. B yacitangura saa 8 gushika saa 10, saa 10 gushika saa 12 hariho equipe A ariyo zijya z'abakuzi za senior. Rero narashobora gukina nko mu gitondo, naheza gukina mu gitondo saa 8 ngaca ngenda gukina muri A, muri B kagenda kura ibyo bita mu Gifaransa gufasha cyangwa renforcer. Izo nguvu ugashuzikura he? Sinzi ari ngabirano y'Imana, mugabo ibyo byaraba kandi byarabaye. Tureke naho narashobora kuba ndi Gitega ngakina kwa gatandatu
Igitega tugatsinda kandi twatsinda ama ekipe kuko ekipe yo mu Kibimba naho ugenda mu Magarama ni ekipe bari bayizi barabona urazo ko twaragenda mu masutu tarya 2010 tugenda Igitega tukagenda samedi kuwa mu tugatsinda twategera gutsinda kuko twaratsinda siko twategera twaratsinda kandi mugabo ibintu byose birarondegwa inguvu zirarondegwa twarashobora kuvyuka 3h du matin cyangwa 4h du matin tukavaja mu Kibimba gushika ku Ruvyironza tukagaruka turiko turiruka tugaza tugenda mu ishure kugira bamenye ko bavuye ku Ruvyironza hariho urufunzo wategeka kuzana urufunzo niho wonyine hari urufunzo Kibimba Ruvyironza ugaca ugaruka ugaca ufata douche ukagenda mu ishuri après midi ya misozi yo mu Kibimba ukayiduga cyangwa agira Kibimba Rutegama arero tu ugacushika kuri terrain mugaca mutangura gukina muramu mabiri saa 8 mukagenda mwiruka gushika Rutegama mugaca mugaruka ku kibuga kuri star hajya ku bitaro mugaca mukina gushika saa 10 na zibiri mugaca mutaha mugaca mufata douche mugaca mufungura mugaca mugenda muri koga mugaca mufungura mugaca mugenda muri etide urumva rero ijya misozi rero kugira entraînement nyinshi niko wagira urumva rero nkuko nashobora gukina samedi mu Kibimba kwa Mungu bugaca nkarindira saa 5 umudugu ukavuje kuntora mu Kibimba gacamanuka mu masaa 8:30 saa kabashitsino ngafungura nabandi muri ibyo bita muri lokale aho babateguri tugenda gukina ngaca njyamino mu gitondo ku munsi wa mbere bakambitana 5h30 namaze koga ngaca bandugana 7h ngabashitse mu Kibimba ndumva ko wakoresha ingufu zitari zike muri ico gikorwa wabifatanya gute n'ishure mu gihe wumva ko hari gihe wava Igitego ukamanuka kandi muri weekend imwe mu gihe tuzi ko aho hambere kenshi wasanga ku wa mbere haba hari utubazo dutandukanye ibyo benshi bita ama interrogation wabishobora gute muri ico gihe haje ikintu cyose ni kumenyera ibintu byose twebwe tukiri mu Nyakabiga kuri Skepers waza mu ishure uzi yuko umwarimu wese aje benshi barabazungu ashitse ashobora kukubaza umwarimu wariwe umwanya wariwe wose mukabandanya ibindi ivyo bita interrogation non avertie yero yari yamaze kuba ingendo abantu bose baciye muri mu Nyakabiga barabizi twari tuzi yuko ejo uko ivyo wize ejo mu gatondo makuru yose kuva mu gitondo gushika ku mugoroba saa 10 ushobora kuronka interrogation bisigura rero nta kubika nta uvuye ku ishure ugende kubika mu Kibimba naho mpejeje kwiga ivyejo mu gitondo haba hariho ibyo twagize ikuru zo kuwa mbere n'abandazizi ako kanya gasigaye naca niga ya makuru ari kuwa mbere urumva ntitwari bwasaze nk'ubu icyo umuntu yafashe twarafata nikaye warayifata ku mutwe ukayifata ikintu cyose ukashobora kugifata na virigile ukayishobora kuyishira ku mutwe uti iki kintu cyanditse na rouge ni wari bwa gusaza urumva namanuka byose nabyize kwaruko rero habaye interrogation nasanga ibyo rero namanuka ico coco nagishira ku muzirikanyi yuko ntegezo kumanuka ibyo byose amakuru yo kwa mbere nayize hariho umutama yigisha shimi icyo coco yarabikarira cyane mugabo Imana cyane kandi naho mubaza siko ari kijuju cyane naho byagushikiye ukananirwa bitewe n'ico cyo gukina umupira
nta n'umunsi n'umwe nuko bohaba bavuga ngo ni umuntu no kwishima n'iki Imana yarandize ntara kwishashe nagize kandi nta gihe wigeze unananirwa kubera umupira. Oya, hariho ico gihe ikintu bashira imbere yuko umuntu azi umupira ngo aba ikijuju atamenya ubwenge mu ishuri, sibyo na gato, ntaho bisana n'ibyo bintu. Hari abaprofeseri bitwa ba Madadiye bari kuri Atene, bajya ba Movara, abandi barakarira kuko abantu bazi ibintu by'inkino barabakarira cyane. Mugabo Hagimana ubyitayeho ikintu cyose nibwabwira ubwira naho udakina umupira utize birakunanira. Ukina umupira ukabyiga ukabyitaho muri mu ishure ukabibaza umuprofeseri akakwigira akabikumvisha kugirande. Hajya umunyeshuri mwiza yumvira mu ishure ugiye gusoma nukurenza ko bimwe wumviye mu ishuri. Ahandi nibibe byo kuboroka uboroka ibintu tumvise mu bisanzwe nibijya no kugira utabyumva neza. Ego, abakurikira umupira baravuga ko hari utuntu tutujede canke utuntu duhinyitse bakoresha kugira ngo abakinyo bariko barakina bashobore kuronka intsinzi. Mbega igihe canyu mu gihe muriko murakina mu migwi muriko murahura n'imigwi bitandukanye, hari utuntu mwakoresha hagati yanyu nk'abakinyi kugira ngo mushobore kuba mwotsinda abo muriko murakina nabo? Kuri ico kintu nagomba mbe kandi nayo Imana yamushize imwakire kuko yarigije yarareza abarundi. Umuntu yitwa Mutima batazira bigiriti Mathias Barahinduka, yari umunyamwaro kuri centre Mwaro Komersa, ari mu bantu bateje umupira w'Uburundi imbere, ari mu bantu bateje umupira w'Abarundi imbere kuko kenshi bari bazi yuko abanyamahanga ari bazi umupira. Mugabo Mutima yarashoboye kuduha ivyo bita imicanganyo, turiko turagukina dinamiki iri kwirakina. Kuko ivyo rero mwabyiga kuva mukiri muri junior, muvuye muri junior ko turaduga twese dushitseyo nta muntu yamumenya kuko nta muntu yadutwara na kuba. Iyo micanganyo rero nibi bavuga amakombinezo. Amakombinezo rero muhejeje kubigisha ingene hariho ibintu bine yavuga ngenderwa ko umupira. Ubwenge bw'umupira aribwo tactique, ubuhinga bw'umupira aribwo technique, inguvu zikwiye arizo physique, imihigo ariyo moral. Zari inkingi zine umukinyi ategerezwa kugira. C'est-à-dire ubwenge ni iyo micanganyo. Jewe nciye ngaha nkamazi yuko duhanira hariya muri iyo ntuze nibwo tactique. Ubwinga bw'umupira rero yakubwiye umupira uje gucyanye ati ubloka gucya intérieur extérieur, hari ahantu atamupira uterwa kuhagwa kuko hari igufa ricari utuma umupira ugenda kure. Akagubira ingero ukubita no kuvuga kira muntu kuri entraînement. Ikintu cya mbere yatangura gutravaya technique, kumenya ngene ubuhinga bw'umupira, ingene umupira ukoresha neza, ukawuhagarika, ushaka gutera hariya ugatera na extérieur du pied, ushaka gukubita dessus du pied, ingene utega gukubita kugira ngo umupira ntuduge, umupira utega kunama, ingene hakeneye uko uca umupira uje
uhagarika kujya imbere yawe ugaca ugenda uwukurikira kugira ngo apana kugira kabi ugira ugire imwe ucutera hama inguvu nayo ni physique utegereza kwiruka bijya nakubwiye kwirirwa wiruka kuduga imisozi ugakomeza amaguru ugakomeza ifuwa guterura hanyuma morale rero imihigo ariyo morale c'est-à-dire urabona ingene ingana ko ndi mugufi ariko nushake uzobaza abanzi ntiwandinyisha ngo uri muremure ngo urantwara umupira w'umutwe oya ntiwandinyangura ngo urazuka ukankubita ngo ndagwa hasi oya yarafise n'ingene tekinike ushobora kwiproteja ugasimba aje nabi akikubita kw'inkokora wewe wasimbiye gusa guteye kandi ingene akabwira ati ingene batera umutwe ntibatera ibi byo gutera gutya ntibyabaho ugomba gutera ngomba umupira uje gutya ngomba kwinjiza ngaha narahindukira nkawutera gutya ngomba gutera ngaha uje nkawuhindura tugahwanira ngaha nkawutera wari ngaha nkawutera ashaka kwitera hari nkawutera ivyo byose ari poitrine nkawugira ivyo byose yaragiye ari blocage aha hantu hose hashobora kugira ati ikira kintu cyose kirafise ico gikora asofu amaboko hariho n'utuntu tw'umucanganyo mwakoresha bwa mucange neza abantu mwa muri ko murahura nato twarutuhi byari ibintu bazina barashobora kuvuga ngo tuvuge wasanga afatiye ku bintu byabayeho yari umuntu akunda uburundi n'imico n'akahise ugomba guhemuka yarakwita amaconjo nk'ubu turiho turakina yarashobora kuvuga tugitangura hariho Rwagasore yari amaze atwibutsa ati Rwagasore yababonye yuko ku mpande hatameze neza Rwagasore yari ibyo bita guca hagati attaque par le centre imbere y'igoro niyo yari Rwagasore akubwiye Rwagasore we wacumenya yuko imbere yawe hari umuntu ari imbere yawe mugabo mutegera guca hehe hagati yarashobora kugwira ati Lumumba yari attaque par les ailes guca ku mpande avuze ati Lumumba nuko hagati huzuye cha ku ruhande yarashobora ati Kayanza rero wabuzi yuko ni muri attaque muca munyagara uraka ku mazi uri ngaha kiruka ibubamfu iri bubamfu agakibubu c'est-à-dire mu gacanga wewe bakabona uciye imbere yiwe akagukurikira akibaza ko ari ugiye kurondera umupira uwundi agaca ngaha akagenda kurondera umupira mugabo hari uwundi nawe aza gufitira ngaha ari waza kuronka umupira ukabona barya wa wundi mwaretse yibiye hagati ni waronka umupira Kayanza kwari jeu sans ballon yavuga yari niyo burya buyita ngo jeu sans ballon bo nk'ubu yashobora kuvuga ati Bwiza cyo gitora kubera yari umuntu nationaliste cyane ati Bwiza hariho Bwiza 1 Bwiza 2 Bwiza 1 nubona ndiko mfise umupira ndiko ndaza ndakubwiye ndi Bwiza 1 c'est-à-dire wewe uri imbere yanje ndawuguha je ndiko ndabona ndawuguha ucusubiza jewe nyene je ndabona ingene ncangenda guca ngenda gutsinda niyo yari Bwiza 1 Bwiza 2 ni inde pour le troisième joueur ku mukinyi wa gatatu umva jewe ndaguhaye ntusubiza jewe iyo ni unsubijije ni Bwiza 1 Bwiza 2 nuko ucuyiha uwundi wa gatatu troisième inde pour le troisième joueur yego ucuma aba yabonye ati nkabwira ndi je nije mfite umuganda ndi Bwiza 2 ndaguha uhereza ucumenya uba wamaze kubona ucuravye gutyo habari umundi muntu arindiye umupira yego haraho wasanga akakubwira ati Cibitoke nukuvuga yuko avuga ati Cibitoke biba bisigura yuko uyo muntu afise umupira ari wenyene yabyigisha mu Kirundi yari yacakubwira ati wabwiye muri ko muravyo ati Cibitoke akubwira gutyo wavuga ati akubaje ati Cibitoke no kuvuga iki wacuvuga inkingi n'amashami c'est-à-dire il faut
nuko haba abantu haruhande y'uyo bashigikira uyo muntu umukinnyi nagume afite wenyene umupira. guma hafi yiwe mugira bijya bagira ngo bariko barahanahana Yego. niyo yari Cibitoke inkingi n'amashami mugahanahana aho hariho Ntahangwa nka Ntahangwa yari yasigura yuko abadefenseur umupira wamaze gushika imbere mwebwe abadefenseur mwatevye kugira muduge gufasha abo muri atake avuze gusa Ntahangwa abadefenseur baba bazi ko ari babwiwe kuduga baduge ku gufasha nuro compresseur bijya bavuga ngo nuro uburemwe babo uti Ntahangwa egera mufasha abandi yegera mufasha abandi ntibamenye ibyo muri ko baragira baca batagura kuraba naba bo harashobora kubwira ati hariho ahandi rero nk'ubu akubwira ati itre kujya itre yataka iminota 10 mu munsi umwe iminsi 2 akaba yafasha igihugu kujya itre yafata umwanya muto akaba yafasha igihugu niyo yavuga ati itre yari iminota 15 mwinjiye igitsindo ifo kurondera igitsindo kugira muci intege uyo muntu muri ko murabona mukino mugabo bigasaba rero namwe kuba mwariteguye cyane mu kugira ande kugira mutsi physiquement kugira ngo mugire mugwane n'ingoga shobore gukora urugamba rwa itrere mu mwanya iminota 15 mumaze ku minota 15 mwaronse kimwe mwaronse bibiri mucamu muruhuka gatoya haba hariyo ibindi yitwa yabivuga swati yavuga ati amataha canke inka yari mwacha mumenya ko hasigaye iminota 10 ya nyuma 15 urabona ko inka ziba zigomba zitaha ku mugoroba avuze amataha ni yagira c'était allusion yo ku abifatiye ku nka zitaje avuze ati amataha canke yavuga gusa inka avuze tu inka mwamenya ko hasigaye iminota 10 c'est deux choses byabi ibintu bibiri mwatsinzwe mwatewe kugira inguvu zishoboka zose kugira ngo mubungabunga intsinzi mwatsinze nawe mwatamwe ati umupira ugomba guhera gerageza niba mwatsinzwe rondera igitsindo mugire mutsinde mwatsinze naho canke herahereza uyo muntu murondera ikindi gitsindo mumuheraheze ndo yari fise inzigiro zitatu byari hariho nibindi Kamenge yari ariko aragenda umuntu ariko aragenda ari fise umupira umuntu ari inyuma yawe yaravuga ati Kamenge wowe wamenya gusa ko hari umuntu inyuma yawe agusabye umupira wagatsinzira italo uyo nawe yacateye iyo rero twabyiga muheje ya entraînement bakwimenyereza ku mugoroba mwaca mwicara akatangura kuvuga ati mwe mwiga he akaguya yayita ngo Institut Supérieur du Football yo kwa Mutima kandi ibyo bya institut byari bwabe by'amakademi n'ibyari byabe 74 75 mugaca mwicara ikaba nk'ishure yarabaza umwarimu vers 18h akakubaza bwiza 1 niki bwiza 2 niki akaca baza wewe c'est-à-dire wagenda gukina umupira ivyo bintu byari hano umuntu akivuze wacumenya ko ari cyo kandi byaradufasha muri iyo micanganyo gucanganya abakinyi yego ndumva mwari mufise uko mwashobora gukoresha kugira ngo mushobore kurondera intsinzi kandi uwo muri ko murahura adashoboye kubica ikanda na gatoya yego mu nkino wakinye mu mwanya ariko urakina umupira woba wibuka n'imigwi ngahe washoboye gucamwo imigwi uvuga ati iyi migwi irazwi ati kandi narayikiniye by'ukuri mu bisanzwe jewe cenda nkaguhemuka imena bye n'ukubesha ni benshi bandondeye kandi nawo wobaza kuri numero 7 sinari noroshe mugabo sinigeze nta umugwi wanje dynamique kandi byarashoboka n'abandi baragenda muzayentere bakagenda mu Rwanda bakagenda gute sinigeze nifuza guhemuka ni bibi
kandi barandondeye mugabo navuga nti umupira kuko warandeze uramfasha no mu ishure kuko hari udufaranga dukeyi baduha turi abanyeshure kuko muri dynamique ugeze mu mugwi wa mbere muri A wara ufise akarusho swate barakurondera akazi ukiri mu munyeshuri naho baraguha akarusho udufaranga two kwifasha nkagaho ntitwari twinshi mugabo ntitwari duke wari umushara yego umuntu yovuga ati rero mu kanya w'amaduri kurakina umupira mu mugwi uzwi winjiyemo ni Burundi Sport Dynamique kandi ugumamwo urinda uvuga ati ndahagaritse gato ibyo gukina umupira ari ukirimo ego ndabo mu za 80 na 80 barigeze kuturekrita baragira le grand joueur baroga bakagenda muri equipe nationale aho rero narahene twaragiye muri equipe nationale twagiye locale aha ku mushure ry'abantu ry'aba infirmier haruguru ya stade ya kera muri ico gihe cyose washoboye gukina kandi urumva ko uri umukinyi wabishobora kandi ukarondegwa ni bihe bikombe uvuga ati mwashoboye gutwara canke ubushimwe washoboye kumva ati ndabutahukanye kubera ko ndi umukinyi nakinye muri iyi saison narigeze kuba meilleur attaquant Igitega hoho naronka ubushimwe nkabo bose hari mu mwaka wa ryari cyo gihe imyaka yose nahejeje Igitega ayo ma prix yose nije natwara meilleur bitere meilleur attaquant meilleur distributeur byose meilleur joueur Igitega mobaza hari zija za Nzuki hari za Musongati hari undi mukinyi nemera yitwa Kiruru un grand joueur yavahe numukinyi yakina muri Prince Louis mugabo avuka Ikarusi Ishombo yego se yari umudepite kera yapfuye mugabo yari umukinyi afise yakina muri Etesa Igitega hariho nawundi mukinyi yitwa Musa yakina muri Nzuki uyongira yarakomeye bidasanzwe warakinye inkino nyinshi uraba umuntu by'ukuri ashoboye kandi arondegwa na benshi mbega kugira ngo winjire mu mugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba byagenze gute winjemo mu mwaka wa ryari hari muri 80 mugabo sinagize mu mwanya muremure bara sélectionné cyo gihe nari meilleur attaquant mu ntamba mu rugamba bagira selection y'abakinyi bararaba ingene umukinyi kuri poste mukagwana n'abandi nakubwiye ko ico gihe twagiriye local hajya anye hambavu ya Notre Dame kuri Etale kw'ishure yitwa Etale bararaba abakinyi baraba equipe zose bakagira selection hama rero jewe nakina hajyanye kandi nigi Igitega na prix yanje bari bambaye abandi nibo bayitoye hama selection mu bandi ico gihe sinkuno munsi byari byo matchi muhejeje bagaca babibagira sinari nkuko ubona bariko barantretena iyo ico gihe n'amahera ntayariho uno munsi turabona ingene abakinyi bafashwe neza ariko sinzi kandi uburyo bunye abantu bose n'amasosiyete aritaho urabona ko n'imigwi y'intara iriho kera atari Gitega yari bise haraba ijya interprovinciale niho Gitega yama itwara amakupe ya interprovinciale yose kuko abo bakiruru bose bare en fait nabene Gitega yari ifise amashure menshi yo muri secondaire kuko abakinyi benshi bari bazi gukina nini Bujumbura abajya ba Mudeyi ba Muvara bande barabanyeshure bo mu masecondaire ngiye tese yari ifise abakinyi kuko na hene ico gihe nigisha kuri ETS nije nandire na equipe yo kuri ETS iratwara na coupe urumva abakinyi benshi bo muri stade
bari abanyeshuri bo muri secondaire ko bari bagikomeye yari imiyabaga gikomeye cyane. wamaze akanya kangana iki ukinira umugwi intamba mu rugamba canke wakinye inkino zingahe? Nta mwanya munini twaciye kuko kugira ico gihe intamba yasuye kandi irazama barayibagira. Intamba isubiye ibi by'amakane bitanguye igihe baba baridiye abatanguye kandi gusubira kandi ku Laurence cyane naba baridiya sekera niyo batanguye aba Reveriano niho ubona n'igihe bahamagaye bajya Amurush sinze ko muzi Adela Amurush niho ubona habaci bashiramo nuze equipe nationale ikaguma inuze ahandi byari ponctuel. Nuruhe rukino wakinye uri kurakinira umugwi intamba mu rugamba umugwi w'igihugu mwahuye n'ikihe gihugu? Hari ico oya nigihe hariyo sinagiye muri list ico gihe yari Gabon sinagiye muri list mugabo narigeze gutwara equipe yo Burundi kuri hanze kandi twakinye neza muri 2009 muri Tunisia. Ico gihe Burundi bwahora na Tunisia. Yego. Wagiye uri mu barongoye umugwi. Yego. Nashaka tubwire abakinyi mwakinana ico gihe mu mugwi nserugira gihugu intamba mu rugamba hari abo uwabuzi bakiriho? Baracariho. Harimo Autriche, Marika aracariho, Michel yakina muri Dynamique na wene Michel n'umukinyi avuka nga mu Kamenge we kandi nico gihe yarakomeye ari mu bakinyi ba mbere batangwe na equipe nationale ikitwa Vautour avant 70 mu 70 bagikenana ba Bucucu bande avant 72 kuko benshi abakinyi benshi ba Vautour bapfuye bapfuye 72 awitwa Mertus yari umukinyi akomeye cyane muri iki gihugu gushikaho nuno munsi abazi abamoye atamukinyi wo Burundi bararonka nkawe yarakubita cenga kandi yakora muri banke. Uwo Mertus na equipe y'Kongo yaraza ya Leopard niwe muntu bavuze ko ari umukinyi wenyene bashobora kwemera ko yokina muri Leopard. Uyo Mertus iyo Leopard rero nimwe yagenda no muri Coupe du Monde cikijya gihe abitwa ba Karara ba Kazadi ba Bwanga barakinyi ariyo yatwara amakupe muri Afrika. Umuntu ahuye n'urungano rwawe na cyane abo mu ntara ya Gitega akumva ukuntu bakuvuga birumvikana ko ushobora kuba ari rurangiranwa nko bamaze kubitubwira mu mupira w'amaguru hariya mu ntara ya Gitega. Byukuri nibyo nibiki wakora mu kibuga ku buryo abantu bose none musa avuga ati Kasabane Store umutama twemera ku mupira mu yo myaka iheze wakora ibikuri mu kibuga? Haje umuntu nta utamba ngo yirorere mugabo ibintu twakora sinuba jewe ntabyo nabona ariko banyita n'utuntu bananyita ngo machine banyita machine fabricatrice début mugabo hari utuntu abantrenere bari banyantrenye nagenderako kandi tutagira abantu bose kuna nantrenye n'abantu nzokwama nibuka hariho Mathias Bigiriti n'umu entraîneur yitwa Bitariho Paul un entraîneur qui a été yabaye useruka kapiteni wa equipe nationale imyaka myinshi mu Burundi intamba mu rugamba mu Burundi yakinye muri Dynamique. Rero Igitega nari umuntu atsinda amagoro menshi nuno munsi hagiye uzoba yabararo abo muri Nzuki nico gituma n'abatama bose kuko Igitega barakunda umupira baraza iyo rero baje ikindi kibimba kubera ni jewe naboneka nakina cyane kandi natsinda amagoro menshi kuko narorganiza umupira hanyuma nari mfise amafrap nungahe mu gisagara cya Bujumbura amafrap cyangwa amakufura
nari nkome mugo ibyo byose ni kubera ngira iyo misozi naguma niruka yahari hariho ituntu bitwa amaretourne jewe umupira urashobora kuba ndaba hariya ukaza gutya ngahindukira ngawukubita ndaba hejuru nkaretura kandi umupira ukamanuka nkagumwe umenga nifize iri kwiramanuka hasi ikindi nk'ibintu byitwa racket je nibaza ko umuntu yandusha ibintu bya racket yari uyo bitariho Paul gauche droite umuntu yitwa Mathias yakwigisha gutera imaguru yose umupira uje ku kubamfu ni kubamfu umupira uje ku kuryo ni kuryo ntabyo kuvuga ngo ubanza kugirande ushize ku kubanza ndateze kubamfu kuko ukuryo rero ikindi bamenya nuko kibimba rero yaratevye abantu bose barayikunda kubera ingene kina neza kubera yiki yamitsinda hama rero abantu umupira w'abanyakibimba nta numwe yawugira kandi baca bavuga ngo baje kuraba guhaga nimero 10 wa Enaka ko ndi bavuga Enaka yari kibimba Eneka Ecole Normale do Kibimba bakaca bavuga ko baje kuraba ngo ubitwa Gasabo rero bakankunda kubera natsinda abagore bagaca badukunda abanyeshuri twari tukira abana batoyi barufite imyaka ingahe ico gihe nari fise 19 ans turumva ko wagerageje wari wabigize umwuga kandi uratera intambwe byagenze gute ngo umere none nk'ubikuyemo akarenge mu gihe benshi tuzi ko baja kurangiza baba abamenyereza sinabikuyemo karenge jewe naciye mu tuntu twinshi sinabikuyemo karenge burundu kuko jewe maze kuheza ishure narabandanje gukina gatoyi n'igihe nari umwarimu umuprofesseur mu Cibitoki kuri lycée mu Cibitoki nabandije nkina gake gake mugabo nca mu bugenda mu bya politiki je mu bya politiki nca mbanza mba umuhanuzi wa Buramatari wa Bujumbura kera bita Bujumbura wa Bujumbura ndakora hanyuma bumva bica bintwara umwanya mugabo ndabandanya polepole mbaye mu Kabezi barandaba mu Kabezi ndagenda ndaba mu Stanteri aho rero bica umwanya utangura kuba muto mugabo nkaba umambre bangira umambre d'honneur muri equipe ya Burundi Sport Dynamique uyu munsi twavuga ko Kasaba Nestor iby'umupira yabihevye Burundi oya mu nyuma harabaye equipe yitwa Message iyo Message rero yari equipe itanguye yari ico gihe yari president d'honneur ayitanguje umuntu yitwa Atanaze Hatungimana bita Chokoroko umuntu yitwa Gasaba Nestor acaba vice president wa Message zose uko zo Burundi turabandanya ico gihe muribuka ko ico gihe zabaye za mbere barabura ni idugwa ni biramucanga hari kuri Lydia Sekera atwari yahe asubize he biragira mu ijambo ri mu majambo make tuvuga ati Gasaba Nestor uko kijanye n'umupira ahagaze gute mu majambo make mu majambo make Gasaba mubunye ari umuntu mwari muri Alleluia muri Message sindaba ndayikurikirana kure mugabo kuvuga ngo afise equipe agira oya kuko nigihe nari umumesha makuru narigeze kuba mfise equipe ya Radio Culture mugabo no munsi muri make nta equipe no vuga ngo ndimwo mugabo woza kundondera nofasha nguko nofasha abandi mugabo handi umuntu aragenda gukina muri mugabo muri make ubu ndi muri Alleluia FC na equipe y'intwara rumuri